Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza akintu cishirije mutwo nanje urabona ko akazuba katse mavanda dukenera ku mugoroba onza kuzi Juvenal Genda umugore wawe wonjeyo cyane n'umukozi wawe Umviriza ndakubwire wagatamawe jewe narongowe na Samuel sinarongowe na Juvenal kuranyumva neza jewe fise uburenganzira bwo kumisera umugabo wanje apana umutama nkawe nta nisoni nta maboko ufise yo kuzimisa wewe Hewe kuva ryari umamagara mu izina jewe ahubwo ndashaka kuguhamagara mu izina uri Imana nyimba uri data bako bisigurike uri se wa Samuel uri se wa Tereza kuranyumva neza kandi ikindi naco ndakubwire wagatamawe je sinaje ngako gutunukira we nta maboko ufise ntushaka kwimesurira wewe nyimba udashaka kwimesurira ndabona umenga nturasaza vyatari rondera umugore nawe azakumisurira nkuko umwana wawe yarongoye jewe ngaha misera Samuel kuko ni wari umugabo wanje si mesera Juvenal so yandongoye kuranyumva neza utagira indero gusa rega je ndisobukwe bisigurike sinakuvyariye umugabo nyimba waranjariye umugabo bisigura ariko ncanda gutunukira urarondera umukozi azarabigukorera je sindi umukozi wawe kuranyumva neza nundi munsi ntuzosubire kumenyera Ingo zirazana amare bakakira kwe ukaracinga rusiga nyuba ukajewe umva ndazikiza wihele garuka sango tazi mesura nanye ndakubwiye urana hanyene zisiza hanyene ni uza kuzisanga ntazomesura Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza nakoze cyane ko twitaba nabonye hari izuba kandi mbona ngo byongora kuma duhagaze mu bara ko dushaka nitwa Dorcas sinahoze ndimo nemaze igende mu bihugu byo hanze naje nitwa Samuel cyangwa ushire ko Mr Samuel nivyo gushimira Imana gusa iminsi nari maze ngaha nahora ndakubona genda nkabona ndakwimvira ko ariko no musindagira ibibako ryo kukubona tukicarana Samuel ukuri ndagukunda bebe yavuze witwa nde nitwa Dorcas ndubatse ndafise umudamu kandi turakundana cyane nizere yuko bitokunda hama kuba wubatse ntaco bimbwiye ariko wonyemerera basi nanje nkaja ku ruhande rwawe ukamba hafi nakuba hafi kandi wamara kubinyemerera ivyo byose nzokwandika ko amatungo yanje yose nta kibazo na kimwe uzogira cy'amafaranga bibaye ngombwa tuzova hano tuje kuba kure kugira ngo umugore wawe ataguma kubona kandi nibaza ko atakintu na kimwe uzomburana nukuri ndagukunda Dorcas urazi gituma ingo za kino gihe zitakiramba ni kubera umuntu ajya kurongorwa canke akarongora kubera hari ikintu aprofita ku wundi hamwe nuramuka nemeye tukabana nta rukundo rwo barurimwo
ni kubera ayo matungo yawe. Kandi sinobangize mariage na wewe, ahubwo nobangize mariage n'amatungo yawe. Kubw'ivyo rero sinshobora guhemukira umugore wanje kubera amafaranga. Canke kubera ibintu birahera. Amafaranga akagenda. Mugabo urukundo ni ruhera. Ndamukunda umugore wanje, sinshobora kumuhemukira. Kandi sindanabirota yuko hazogera n'igihe nkamuhemukira. Urakoze cyane. Hano hantu tuba huzuye imisore myinshi cyane. Kandi na wewe ntabwo uri mubi, uri mwiza. Nturi umusore mukwiranye. Reka gusambura ingo z'abantu. Kuko uno munsi uko wifuza gusambura urugo gundi nuko nawe je bazosambura urwe wawe. Ubw'ivyo rero sigare na mahoro y'Imana. Ngoga izuba ritarahera. None ubu nturaziheza? Reka gusa maze kwanikira zitari nkeya. Ibihuzu byawe ni byinshi. Azana amaze kumasubiraho iminsi 5 yoyo. Wari ufise amaduze n'ayandi. None kari byo twambara gusa. Ntamuvuye na. Yembe gutembera wa mugenzi wanje. Iki wamubonye none? Wapi naciye mpura n'umugabo wa Tereza. Ntaco mwavuganye? Twavuganye. Gusa icyo nabonye cosho. Bashaka ko ari ugukina amafaranga gusa, ariko urukundo rurahari. Yego. Kandi byanryoheye cyane. Usanga umugabo wa Tereza akunda Tereza wacu. Aramukunda pe. Wabibonye kweri ko bakundanye byanyabyo? Urukundo rurahari kandi aho urukundo ruri nibaza ko n'amahoro abahari. Ibisigaye bazobironderana. Icyo twaharanira kwa rukumva ko nyine wacu afise umugabo mukunda. Ego mukuri. Kandi urazi yuko aribyo turako turaharanira hanini yuko twosanga mukunda byanyabyo atari kumukinisha. Kama amafaranga nayo ni ibintu bito n'ibintu bisanzwe. Nkuko bivuze nyene yo mukundanye mukamufitaniye amahoro. Amafaranga n'ibindi birizana ivyo by'urukwegana imiduga n'iki birizana. Icyo mbona twokora. Reka tubasengere. Kuko iyo umuntu akundanye n'uwundi bakaba bahuza. Nukuri ivyo bindi biza nk'inyongera gusa. Yego biza nk'inyongera kandi no kumusengera cyane kugira ngo naho byoshaka amafaranga ntazomuhindure kuko urabizi ko arivyo biharabura cyane. Gusengera mwene wacu. Yego kandi tumufate mu mugongo tumwereke yuko nubwo byashitse akaja ku mugabo adafise akimana wacu. Urayavomye? Yego she. Hama be. Kubera ko ashoboye gutuka papa. Be. Kugira je mbeho. Umbone nkuze nkuko. Nuko papa yanyitayeho kuva nkiri umwana mutoya. Mama wanje yafuye mfise imyaka 10. Papa niwe yabandanije aturera je na mushikanje. Kubw'ivyo papa yambwiye yuko wamuburiye indero uramutuka. Yaguhaye n'imuzu kugira ngo atumisurire uranga. Sheri. Kuruki ushobora kwanga kumesurira papa wanje. None sheri. Bisigura yuko jewe naje kuba umukozi w'umuryango. Aho shiraho rero genda muzane umuryango wanyu wose yuvukagera muzane ba tonto ba shangazi ba bersere ba bofre bandi bose cubazana nze ndabamesera ndaboze ndabakorera vyose. Mugabo ukiye kumenya ko uri umukazana muri runo rugo. Ako sheri kweka amakosa yose muyata kuri jewe. Kweko udashobora kumva yuko papa we nawe ashobora gukora ikosa. Yaje akuri impuzu mu nzu aranterera. Nkukumenga jewe ndimbwa. Ngo wagakozi we ngo fata ngo ibihuzu ngo bimese. Ankankamira n'amategeko menshi arambwira ngo kandi ngo ndafise ahantu ngo ngomba ngende ngo ubunyane ngo mu minota 2 ngo zizobe zumi nkukumenga nije ndizuba nije ndazumisha. Sheri ariko urumva yuko ivyo nyari byo vyari bikwiriye kwambwira kwe. Mba vyabaye uko. I'm sorry. Sinarinze uko vyagenze. Sawa sheri gusa be nawe ntuzoza urumviriza papa wawe cyane gusumba umugore wawe sivyo. You are the first. Hama bebe ndafise ikintu nashaka kugusaba.
sheri naronse umudirector yanyemereye yuko azonshira muri team ipfumye cyane ngaha mu Burundi kugira ngo nanje shike kuri za ndoto zanje zo gukina filme nkuko nandi namwe ndavyifuza. Aho rero iyo team basaba amafaranga 100 kwinjira benda kwinginza nkuko wanyemereye yuko uzomba hafi ufashe undondera ayo mafaranga kugira ngo nanje ndabe yuko nabicamamaye. Wari umugore wanje nta kintu na kimwe ushobora kunsaba ndeke ukigwa. Ndaza kuraba hariho amafaranga yasigaye uyo twari twabise na Mutamu. Ndaza kugihumbi jana ugende urihe kugira ngo atushike ku ndoto zawe. Rega burya umugore n'umugabo ukuntu bimeze. Umugabo arasunika umugore nawe agasunika umugabo. Kuvuga negerezwa gusunika kugira ushike ku ndoto zawe. Ikindi naco nyomara gusora filme jewe umugabo wawe Samuel bifuze ko abari jewe nzo wa mbere kugira j'aime na abone na commentaire. Nzo mufana wanje wande Nzo gufana umugore wawe. Really? Oh, mubone babone ko dufise ingabirano. So reka nje kwa Terence gatoya ninagaruka cyanda yaguye. Sawa. Genda neza mugabo mwiza. Yego umugore mwiza wana. Ndagukunda. Samwe Daddy. ndabi ariko urabona Tura. reka nagusubiza inyuma wabonye uyise umugore wawe. Yego. Aha papa ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe none raba neza hasi mu gitanda none uyise umuhungu bari kumwe ko ari gusa. Aha daddy yarambaye ahubwo reka ndaba amavyuzi baronse. Wow! Dad aronse 10,000 ku munsi umwe. Cucu umuhungu nani wowe kuraba amavyuzi kandi umugore waba mumaze wazanye maraya. Daddy ntabwo wamumaze ahubwo reka ndabe muri commentaire. Wow, terezukina neza. Good actor. Daddy, turabona ingene abantu commentaire zose zivuga we gusa umugore wanje gusa niwe bavuga. Commentaire zose. Wazanye maraya. Daddy ntabwo nazanye maraya. Gukina filme na kazi. Daddy aha ni nkuko yari gufata isuka akagenda kurima. Ahari mu kazi. Ikindi naco narigeze kuja umusumwe aho bakinira. Hari abandi abafata amakamera, abafata amajwi, abafata amatara, nta kuntu ingene bo bikora. Icambere Daddy ugomba kubana n'umugore wawe neza mu mahoro. Ni ikizere umugirira. Umugore wanje ndamufitiye ikizere ko atakosa yokora ryo konti inyuma. Ahubwo Daddy buryo umugore yabaye icyamamare n'umugabo nabi icyamamare ngiye kuba icyamamare stare nezegwa umufize mukazana wo stare Daddy uraraba neza uzava wibuka gutora ingege n'imisuri yagurutse. Daddy ahubwo Daddy muhereze yoni wari bwanagire subscribe ahubwo Daddy ndakwereke igihe cyose ubonye video urabona ahantu ari akaboro kuko zuragira jeme umuherezako hamangandagize subscribe ntwari wamuhe na subscribe ucyuza urandika muri commentaire uvuga ati wow terezukina neza rega burya bagize commentaire nziza bamuvuga umubosi wacu amwongera umushahara wewe umukazana wawe n'umusare Daddy habwo nezegwa kuko umukazana wawe aba icyamamara abaye mu superstar umugore wanje ari superstar ucha kutuzania amadolari Daddy umugore wanje ari superstar Daddy Abo Same sa none waramumaze aricyo narakwereka raba Oh, mon fils. Karibu. Na mahoro. Ni wawe sana. Urakoze. Samuel na wali. Samuel asindi ukaraka hawa. Sawa none. Ibyanje nukuri. Nivyo kuyaga bicaye. Papa ni inkuru ndende.
ubwo buzi ko wa mugabo wanje nubataraza rega n'isura yiwe ntayonzi ubwo tuvugana ntige ashaka ko ndamubona mu maso tuvugana kuri call sanzwe sinzi ngo umugabo wanje asaguta oya mwana oya basha nta bagenzi ufise mugendana wewe mwana aka kanya ari kija mu rugo oya mwana nizere yuko nimba ataraza ariko azoza we humura azoza rega ntufungura nturyama neza ntiwambara agatenge keza simbona usigaye usa neza kabisa none ico kindi urundira ni giki nubwo azoza yego nivyo ndavyumva kandi ndabitahura gusa muramukazi wanje tubanye nabi urugero rwo bimwe bibazo byinshi harimo ingorane nyinshi maribi ibibazo bitagira uko bengana nanje ubwanje mu ndumva nananiwe ndumva narambiwe papa nukuri nane yumviye ko umugabo wanje ataraza tutarigira tunabonana niyumviye ko norabo nkatarujya rugo jiwe nkagaruka muhira nkareka kubaho mbuza amahoro nkareka kuba muri bijya buzima bw'ibibazo nkakuriye kuko je bimaze kungera ahantu hajya mu buzima kuba muramukazawe aguha uruhuhi akubye umutima akubuza amahoro erega hari igihe usanga ari na jalousie rijya nifuhe urabona nkujya asazi iwabo ariko wowe urabona ko wagiye kubaka ukiri mutonya niyo mpamvu nubwo ati kimwe gusa we nukwihangana erega mwana nuko zubako urihangana ujya nawe azobaraza be uraza mangumi nateranye ko wawe uraza imigere n'imitwe namuha mama wawe yarinze afana na muhongo yamenyo imbere yose kuranyumva na muhongo yamenyo imbere yose nukuvuga rero genda utiyimbe urinde cyangwa muramukazawe nabyo ari bisanzwe ashobora kuba ari nifuhe ry'amahera kumbura sigaye agushikira ko wewe atagishikira amaboko yiwe gusa no guhanura kimwe genda wubake mwana wanje niko zubakwa ihangana ujya nabazoza ari mwijuru ari kwisi ivyo kurambira ndavyumva ariko nje mbambona nogerageza natanga amahoro kubera iki nta amafaranga kuyaba mutamahoro ntabwo ari ikintu ciza ufu mubaho ukenya mugabo ukaronka amahoro ukajya biko ukaryama kare erega hari ahantu nkuko nabikubwiye inkuru ndende hari na byishina nakuyagiye bibaye ngombwa ko nokwihorera kubera ukambwira nihangana gusa reka ndakumvira ibyo wavutse nemere nje kwihangana hama ndabe ko cyohinduka ikindi naje papa ndagusabye ugerageze uzuransangira kuko ndabona tamano ibayemo sinzi Nukuri kw'Imana je nagiye mu gikoni ngiye kuraba bijya biharage ngarutse uko cisanga nkajya ku muryango wa portail haruguye akagufunya ko kakorokeye hasi sinzi nukuntu yagiye bweme we utanyasama kure kubuza ibijinja bikunana n'ibihanga wakuzi uko yagiye we wari muraraba akazinya baki we kuri wo kuri portail urashaka kuza umbwira ibintu nk'ivyo ngo ntuzi ingene yagiye mabujana je ntabyo ntaho urukuntu yagiye kuko n'urufunguruzo sinzi niyo yarukuye ahubwo karereko umviriza nkubwire ntazosubira kubuza nsanga ngaha yagiye kazoca gahera urazi ko akazi kama gahera abakozi bo ngaha munzi bakoze amakosa urazi ko gahera urabizi neza kazoca gahera ntuburanya samako kene kakanaguzwa haheze umwanya ugana kiyagiye yani mpandabye umwanya yagiriye ko hashobora kuba haheze amasaha yo nibiki ane n'imisegonda nka 92 uko
kwanza amabuye ngo yaciye ashika. Oh my god, urakoze Jesus. we Ko shetani. hey uri ministre uri umukuru w'igihugu kandi nyene urabandanije ugiye he wewe rero uvuye Roza uvuye he uvuye kugenzura igihugu ninde abahaye ububasha wewe nende bakombe muhira naye ngiye kubaraba ndaheze igihe kinini tutabonana nawe nashaka no kubabwira ubuzima maze imisi mbaye mu ngaha muri runo rugo aha washikiye muguzi rero unengesereye ariko ubugiye kubabwira ubundi buzima ubaye mu mwaruno rugo ubwo buzima no kuvuga Roza bwarinya baki Roza ubusibwa bwana nukuri mbwira ubwo buzima uvuye gusigura iwanyu mbwira Roza kare wowe utaraza ngaha waje wanyu ufise modele ku mutwe nk'uko waragaruka beba nk'uko warasokoze kwafe nk'uko mbwira Roza nta buzima namwe ubusigura nk'uko uvuye kubusigura iwanyu murama ngiye kuraba musaza wanje na papa wanje naye numva ndabakumbuye cyane kandi bazi bajya kureba umuryango ufise kurusha ibindi bintu by'ejo byose kuraba iwanyu kondisiyo twahanye we ntazo wibuka nitwavuye ko turashobora kurenga urupangu cyo tutajanye twebwe turagenda n'amaguru murama izo kondisiyo ni zanyu ntizishobora kumuza kuja kuraba umuryango wanjye nejo ucenye hirya yejo uko nzovyumvira nzotegerezwa kugenda burya ni famiye yanje ndabahevye ndaba ndiko muri ku buryo ushobora kuba umuryango wanjye ico mukora cyose sishobora guhebana n'umuryango wanje ntegerezwa kuja kubarana nejo ucenye hirya yejo ndavyumviye nzogenda kubaramutsa ndavugana nawe ukatuza kene kasi washikiye mu vyuze twegerayo tutaragenda kubagabure wibaza yuko wuduze aha rero arabiyo nzobe wowe ugashoboza ko aho hari icyo ufise imbere uracanagira ngaho karibu Thanks. Yo! Musaza wanje. Namahoro. Imugaho. Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza